mugero ufise aho ushaka kugera ufise igicapo muri wewe ayo mahera yabiki nta mahera make abaho nta yabaho kandi nta n'amahera menshi abaho kandi ku kwezi naho wowe uziganya bya bindi 200 wavuga urumva ku mwaka ko ari miliyoni ni menshi cyane wowe ugaca ufata nk'imyaka 2 ugaca ugira 2 miliyoni katresa urumva yuko ugira rimikashi yuko wowe utanguye rimikashi ni ngombwa gukoresha demoye kandi rimikashi irakora abantu baraja hamwe bajya baba bari kuri mbe bahita gute kumbuga imwe barahana amafaranga ama electronic mwese mukurikirana Dunda Entertainment turabaramukije hanyuma uno munsi turafise umushitsi kuri Dunda Entertainment amahoro cyane umeze neza yego turashima Imana kumenga no nuvuga bukebuke oya ko ndavuga cyane uriko uravuga cyane yego akazina kawe ninde akazina nitwa Ntigirinzigo Ilde yego Imana Ntigirinzigo oya ntayifise kuko Imana ifise inzigo cyukuri abantu bose baturanduye yego rero uno munsi ndabona wabere murakoze cyane wabereye kabisa merci sana karibu kuri Dunda Entertainment murakoze nashize Dunda Entertainment ni televiziyo ifasha abantu guhindura ibyiyumviro kandi ndaje urafise byinshi kuko bahora banagutumira mpora nko kuri radio Gicu FM rero munsi tuje kugira ngo ugwaruka rugire ico rukwigiye ko uno munsi turavuga ku byerekeranye n'ingene umuntu ashobora kwibako cyane cyane wo mwigeme yego cyane usanzwe uvuka ibijumbura oya ntabwo ndi mvukira uri mvukira uva mu ntara yihe gabasha mugabo hari igihe n'uwo arashaka kugutereta yo cyangwa biheba ngo uva muri iyi ntara ntaco bitwaye uwo ntaba ari wanje ego ubusanzwe rero nta kintu na kimwe yisonga uva mu ntara iyi mvuka mu ntara ya Gitega umunyagitega Gitega yagutse Gitega ya kera kandi n'ubu iracyari Gitega yagutse ego ubu ni Gitega yagutse yarungutse ayandi makomine menshi rero ucuraza ibujumbura washikiye he ugishika ibujumbura ngishika ibujumbura nashikiye mu Kamenge yego ni muri famille oya ntabwo nashikiye muri famille nari naje guhiga naje ko nobaho yego nk'abandi bajene bose mu buryo bwo kwimenya ntariko ndagora umuvyeyi ego hanyuma uramara igihe wewe wize ntuze university no university sana bwayige none ngeza humanite niho wari bwiheza humanite ego uraje utigewe ndavuye ruguru nk'abahungu nyene cyane uravuga uti ngomba kwihindurira ubuzima yes mayahanjanye ashaka kumbandanya amashure kuko yarabona ati ni umwana ntiyaguma hano rero nibyo amashuri ashaka kubiheba bivanye n'abagenzi narifise bivanye no kugenda nabona umenga ishure nyene yandambiye ariko pridosa ukungene narifise ubuzima mbayemo muri famille byanteye intege yo kwiga ko navuga ati umwana wanje sinifuza ko azokuraba muri famille ego kubera ubonye famille ngene bagufata muri rusange ego nisanze muri famille basi nubwo famille ni famille nyene ego famille ni famille kuko kandi famille nibwo bagukunda gute nubwo mu mutima ntigahera uraguma ubona umenga ntibagukunda uraguma ubona umenga barakurenganya kubera bagutuma ego ukabona umenga nyene ntibari kugutuma kandi bategeza kugutuma kuko baragutunze barangije bakanagukubita wakoze amakosa cyo ntibamubita rero bagukubira abantu banda babesheye ntibamubita kuko nari impuzi nari maze gukora kuko umuntu yiga mu mwaka w'indwi aho hambere haheze apana biga mu ndwara inzoya ego wabukuze yabakuze ego
ego reka twisimbize ku kindi kibazo hanyuma watubwiye mu buzima wagize wiga ntibyari byoroshe nibyo byaguteye ushobora kuvuga uti ubu rero ko mpejeje reka nisimbize ngenda ahandi kugira ntangure ubuzima kuko ndabona yuko ntoguma muri ibi ico kirimwo ariko kandi nanabivuze bwa mbere ngitangura icabinteye cyane nafise amatsiko yo kubona ibujumbura ndetse no kuhaba bivanye n'abana tugana kungene nabo bana bava ibujumbura basa neza ukabanza ukahiga bakanatwishimako urabizi nyene abana barugana bafise inzara zisa neza barasa amafeshenwa ego rero nanje ncangira ihangiro mu mutima ndavuga ati nanje ngeza kuri bujumbura kandi rero burya icyo umuntu asabye Imana keshi irakimuha ni kuri Imana yarakimpaye naraje bujumbura nyene bitoroshe nta muryango ntumbereye mu bisanzwe mu bigaragara nenga sifisi yonja ariko kuko Imana yari iri kumwe nanje kuko ubuzima tugenda tubamwo Imana ibudutegurira tukiri isoro mudaza mama bacu kandi urumva ariko wari ukiri munsi yo mu windi oya namarose bujumbura mpejeje Humanite mpejeje 14 kumva namaze gukura namaze guca ubwenge nari fisi ihangiro muri jewe shaka gushikako icyo gihe yego icyo wagenda urapanga no sinashikiye gupanga ahubwo nashikiye gukorera umuntu nashikiye gukorera ahantu ndandaza mu buzima butari bwiza kuko amafaranga nahembwa by'ukuri sinashobora kuyakuramo ikintu nifuza jewe ariko kubera ari intumbero nari fisi mvuga ati nzogomba nkorera 20,000 ariko ndi bujumbura kuko musanze iyo umuntu agize ingingo muri we arashika kure aragera kure ariko mu gihe uri kurabaho ata objective ufise muri wewe atahangiro wihaye gushika kure biragorana uburuka gumubona hahangiro nari fise ihangiro ryo kuza bujumbura biboneka ko duheraho tuziganya cyane muri make naronka by'ukuri narayaziganya hariho byinshi utagura basha je ndamutse ndose uwo muceri n'ibyo bahagene fungurira ayandi narayabika kuko narifise intumbero ivuga ngo sishaka kuzokomeza gukorera umuntu sinshaka kuzokomeza gukorera umuntu kuko mugere yuko abantu bariko baratwumviriza ibi bintu bariko baravyumviriza nimba ari umuyaya akora bika nimba akora muri botike ahembwa bika ntasesagure mu bisanzwe n'ubwoba ukora ikiyaya gora nashima abayaya bafise amahera menshi ni menshi kuko ntibayajyamo ntibayarihamwe inzu ari abayaya usanga bakora mu makaritsiye yifashe n'amavuta ntibagura kira kitu ugasanga afise amabudo ameze neza amatabanwa yo ku buntu ariko usanga ukora no mu mabudo ameze neza ugeze kuduga akanagusumira n'ibintu dugana ni kuvuga amahera wakoreye wowe uguma yabitse mu gihe ufise aho ushaka kugera ufise igicapo muri wewe ayo mahera yabiki nta mahera make abaho nta yabaho kandi nta n'amahera menshi abaho kandi ku kwezi naho wabuziganya bya bindi 200 wavuga urumva ku mwaka ko ari emiliyoni ni menshi cyane wowe ugaca ufata nk'imyaka 2 ugaca ubwira 2 miliyoni katresa urumva yuko ugira rimikashi yuko utanguye rimikashi ni ngombwa ukoresha 2 miliyoni kandi imikashi irakora abantu baraja hamwe bajya baba bari kuri mbe bahita gute kumbuga imwe barahana amafaranga ama electronic ama electronic barafashanya yaba makashi barafashanya kima gusa icyo usabwa muri uwo mwanya usabwa kuba umwizigirwa egome kuko akazi kose katari mu bwizigirwa nuko ntaho kagushikana ibi nayo kuronka amahera makeya wacigenda gupanga gupanga mwahuriye n'ikihe kibazo musanze gupanga kuko je nagiye gupanga namaze kubitegura namaze kubona ubuzima bwo mu gisagara uko bumeze nta kibazo nuvuga ngo narahuye naco nta kibazo wahugeza n'isaha nta kibazo ndahura naco uretse gusa intambamyi nagiye ndahura mu buzima bw'akazi intambamyi z'akazi cyane cyane abaguheranira abakurumva ko watangiye udandaza n'ubundi uracari mu rudandaza cyane nzona rugumamo urumva ntiwiteguriye gukorera umuntu uko wabyiyumvira oya nukuri ntacyo tuma nkorera umuntu urundi rwaruka uruhanura iki tukiri ngaho gabaje
ufatiye kuyikorera nicyo ngombye kuvuga icambere gukorera abandi ukaziganya yego icyo nahana urugwaruka rw'iki gihe mu bisanzwe urwaruka turashoboye yego mu gihe ariko dufise igicapo urwaruka rwose narusaba kugira igicapo yambona kazoza vision ya yindi bavuga ngo ya 2040 oya kuri wewe kuri jewe no kuri jewe no kuri wewe 2040 ntibikera mugenzi ni kera cyane tuzoba tugeze kuri icyo umuntu yehera ubunye mu bisanzwe by'ikintu nahanura urwaruka nkanje ego kuri urwaruka turashoboye biragusaba gukura mu mutwe gukura d'abord nturabe kuri umuhungu nturabe kuri umukobwa ego inde turakubaza ku byerekeranye n'ubuzima bwo kuva ruguru ukaza i Bujumbura wavuze yuko wavutse Igitega komine Gishuru yego washitse i Bujumbura gute mu bisanzwe ugushika i Bujumbura kwanje byari biri mu ndoto kuva na kera nkiri umwana mutoyi narabona abandi bana bavuye i Bujumbura mbona baza basa neza nanje bicarinda mu mutima ndabifata basi nk'ingingo niha muri jewe ndavuga ati ndofe biteye bitebuke nanje nzoje Bujumbura kugira ni wahagera ukore nanje nkore mu bisanzwe hari ubuzima dushobora kuba twarakuriyemo twaravukiyemo tukaba tutifuza ko natwe abana bacu batazovukiramo canke ngo bakuriremo ubuzima bw'ica bigusaba gukora cyane ubuzima bwo gukena ubuzima bw'ubukene burababaza iyo umuntu akenye by'ukuri ntibigera aryoherwa umusangana umujinya ntibigera anezerwa ofete nta n'ivyizigiro usanga afise muri we ubuzima bw'amashuri nabwo bwarakoroheye jewe ubuzima bw'amashuri sinovuga ko bwangoye cyane uretse gusa nyene iyo umuntu ariko arakura hari ikiringo ashikamwo agafatana n'abagenzi ugasanga abo bagenzi nyene rimwe na rimwe ntibamubereye abana beza iyo ugize umugenzi mubi nawe uhinduka mubi hari bigira abagenzi batiga n'ugaca usanga muri ico gihe ishure umenga nta gaciro kiri hayi rero maze kwiga maze gushika sizeme amashuri yarameze nk'ayandambira numva umengano yaheba ariko mama wanje nyene ntiyarashaka ko muba ku ishuri yaraheze ibishoboka byose acaranyunguruza ankura impande yiwe anjana muri famiye njya kuba kwa mamudogo ico gihe ubuzima ntibwanyoroheye ariko hamwe no kutanyoroha k'ubuzima naciye nkunda ishure muravuga ati kuba mama yankuye impande yiwe akanjana kuba hano kugira ngo nkurikirane ishuri si uko anyanka ahubwo nuko ashaka ko nzogira akazoza keza yego narabaye muri famiye bitoroshe nyene nk'abasanzwe baba muri famiye barabizi yego hari igihe ushobora kuba muri famiye itifashe nk'uko yari yifashe famiye yanyu muhira ugaca usanga bimwe wahora ushaka muhira wahora uronka muhira iyo famiye ntavyo uri kuraronka muri ico gihe utangura kugira umutima uhagaze ariko ivyo byose ntaco byantwaye muhira nari nguwe neza narafungura neza ku muvyeyi nari ifise yaragerageza uburyo bwose kugira ngo tubeho twishimye ariko maze kumuva impande nkaja muri famiye ntivyabaye bicoroha narabaye mu buzima butari bwiza atari ko iyo famiye banyanka ahubwo ari kubera uburyo bwabo bari bafise ariko nyene kubera intumbero nari ifise muri jewe narashishikaye ndavumiriya kuko nari ifise ico shaka gushikako narabona yuko nimara guheza amashure nuko abantu bose aribyo usanga bafise mu mitwe hari igihe ukiri umwana muto uvuga ngo je ngo naheze amashure ngo nzobiki nzokora iki nk'uko natwe twabyumvira tukiri abana ariko nasanze uko umuntu agenda akura muri ibi vyumviro birahinduka ni ukuri nta kazi kabi kabaho urashobora gukora akazi ubona ko umenga ni kabi ariko ako kabi kakakuviramo keza kakaguhindurira ubuzima mugabo biragusaba ko ufise igicapo muri wewe aho ugashaka kugera hehe wifuza iki wifuza kuba nde kuko abo turi uno munsi sibo dushaka kuzoguma turi nawe uno munsi urashaka gutera ugenda imbere rwose gupanga wagiye ubona hari ibibazo biri hagati ya famiye no gupanga tugiye gupanga urazi ko hari abandi bakobwa usanga bapanze wabibonye gute bobo bari bafise icyumviro nk'icyo cy'iwawe murakoze mu bisanzwe bwo gupanga kw'iwanje
nagiye gupanga kugira ngo mpige ubuzima nzoshobore guteza imbere umuryango wanje kandi ibyo nkomokako n'unkomokamo kandi nidegemvya mu bisanzwe hari abandi baje gupanga bafise izindi ntumbero muri ico gihe ugiye gupanga ufise intumbero kanaka banzura be mbega intumbero ndiko ndafata izoshikana he muri kazoza rero kubyerekeranye naho usanzwe uherereye wenda bizi yuko usanzwe ukijijwe mu buzima bwo gukizwa no mu buzima bwo kwikorera no mu buzima bw'abandi ubona bari mu bindi mu gihe baba bipangiye tuvuze abakobwa ntaco wobivuga ko kweri icyo nabivuga ko icyo nabivuga ko navuga yuko iyo umuntu yipangiye ari umuntu akijijwe n'umuntu yipangiye adakijijwe abo bantu baho mu buzima bubiri butandukanye kuko iyo ubayeho upanze ukijijwe ubaho wubaha Imana iyo umaze kubaha Imana muri wewe utinya icyaha n'igisa naco ukacigira kure ukagerageza kwitatu kudatosekaza urukundo rwawe n'Imana ariko hariho abapanga kugira ngo borohere ayo bapangira ayo bariha baciye mu ngeso atari ibyo gukizwa atari nziza igihugu uko nyene musanze iyo umwana w'umukobwa agiye gupanga na famiye baramuraba nabi baravuga ngo arabaye icyanke arabaye ingare arabaye indaya nkuko benshi babivuga ariko kandi kenshi birimo rimwe birimwo ariko ni babandi mbega ufise igicapo cyahe uri wewe ushaka kuzoshika hehe kuko mu gihe ufashe ingingo yo kuja gupanga ushaka gukora ibyaha ndavuga ubumaraya mu bumaraya nta cyiza na kimwe kirimo nukuri nta cyiza na kimwe kirimo kuko uno munsi urashobora gupanga inzu uri umumaraya kugira ngo woroherwe ukungene uzoza uraca mu mafaranga ukungene uzoshaka kuzirakira abo bagabo ariko menye yuko uri kwegera umuvumo muri wewe ubaye umuvumo w'ahazoza ni ukuvuga muri kazoza ko uca kazoza kawe kandi ngo birafata n'abana cyane gose ubusambanyi n'icyaha kibi kigenda gifata n'umuryango wawe abaze gukomoka ko bose ico cyaha mu gihe utihanye unacitandukanye musanze kigenda comera n'abagukomoka ko bose iboneka ko abantu mubana hafi ubahanurira kwigengesera bakagenda bukebuke kubwa kazoza k'imiryango yabo ari inkumi rero kubwawe ubona kubaka bizosaba yuko ubanza kugira kubaka ubanza gukwiza bashe gukwiza ushatse kuvuga iki gukwiza amahera mu bisanzwe kare nawe bifata amafaranga menshi abaho kandi nta n'amafaranga make abaho umuntu avuga ati je nzokora iki kubera afite amafaranga yawe ubu uri kuribesha abantu bose bamaze kubaka ni ukuri nawe twobahamagara bokubwira nta muntu n'umwe yubaka byose yarabikwijije mu bisanzwe kubaka ni hangiro rivuka muri wewe n'abantu babiri bahura hama bakabyumvikana kamere zabo zigahura kuko umuntu muzobana nuko muba muhuje kamere uwo mudahuje kamere ntimushobora kubana rero muri icyo gihe umuntu amaze kuboneka nabyo kuvuga ngo sindakwiza amafaranga rero nta n'igitigiri kihari niko atari jeje sinzokwa je nta nkwano nzotanga none mva novuga ngo sinzorongorwa ngo kubera ntarakwiza amafaranga yagote